ndagize mwiriwe na mwaramutse na mahoro shaka nshimire mwese ko muje kudushigikira twebwe ko urabona ko dukoze igikorwa itari gito gukora indirimbo y'amahoro indirimbo ishobora gushikana igihugu cyacu kure no gushikana abaririmbyi bacu mu bintu vyiza ivyiza bisigura yuko amahoro ari ikintu ciza iyo tumvikanye amahoro ni ikintu ciza kiduhuza kubera guhuza turabaririmbyi ni ikintu ciza cyane no dushobora no gufasha abanyagihugu kuko twebwe kama jinsi wanasema tupo ni kioo cha jamii abantu benshi babonye ivyo turiko turakora nimba tubikora mu rukundo ni nakarorero keza n'abandi baririmbye bato barashobora kwiga kuri twebwe sifise byinshi novuga no shimira George kuko niwe yateguye iki kintu nshimira na Alfred na nyakwigendera Bernard kuko bakoze indirimbo nziza ishobora itumye na twebwe dukunde gukora dushigikire iki gikorwa cyawo ego hama nkuko Bernice yavuze aba journalist nimwe mufise uruhara runini na jewe novuga ku ruhande bw'iwanje abantu benshi ni bari banzi bamenye kubera mwebwe rero ni indirimbo ni vyiza ko moyishigikira kuko irashobora gushika kure ego n'abari hanze barashobora kwiga biciye kuri indirimbo ego murakoze cyane ndabashimira cyane murakoze